ariko naho indwara iza, ariko iyo umaze kubona ko umurongozi ahari urarema ari indwara nayo gatinya. Ko ndashima Imana uwo murongozi yarashyitse uyu munsi, bikumera amashyi Imana yamushikanye impore, bikumera amashyi nawe ko yashatse kuza, kuko ni benshi Imana yifuza ko batubera abarongozi ariko bakabyanga. Iyo umuntu bishyitse akumvira Imana, ni byiza ko nawe nyine tumwongera ayandi mashyi, ko benshi izina ry'abaririmbyi twewe turashima cyane, kuko umuziki twe dukora, icyo dukora tumeze nk'abatetsi, twe turateka gusa, ariko ibyo kwarura no gucungera stoke si twebwe. Iyo turonse ikigo nka Manaac gishobora gucungera bya biryo byacyo, bituma natwe iyo dutetse stoke itigera ihera. Muri icyo gihe ndashimira cyane kuba Imana yaciye kwa perezida wacu engineer, kugira ngo natwe ino dufise umurima wacu, nawe umwimbu wo gukomeye gute, ariko mu gihe udacungewe, mu gihe itongo ridacungewe, ari gihe n'umwimbu wawe utabubona kandi byarameze ubibona. Muri icyo gihe Imana ibayezagire cyane. Hanyuma nkaca ndongereho n'akajya ko kubwira abaririmbyi yuko Manaac ni wewe, Manaac ni jewe, Manaac ni twebwe. Muri icyo gihe sinibaza yuko nimba Imana yaraguhaye impano ikakiguha n'umuntu yo kubera umurinzi w'iyo mpano yawe, nibaza yuko abari wewe nyene w'umusoda, kubera umusoda ni wacungera. Muri icyo gihe abaririmbyi ndabaha ikaze cyane, baze ku bwinshi, kandi Imana ibayezagire cyane, mukomere cyane. Manaac juu sateni sana. Kuba twakiriye umushitsi wacu aheze igihe kinini atubwira ko azoza, ariko ntibyari bwakunde, ariko igihe c'Imana cari kinyene. Ikintu ca mbere nuko abakinyi ba mu Burundi ndetse n'abakora ibikogwa mvambwenge turakwishimiye cyane mu gihugu cacu. Imyaka 8 utari muri kino gihugu ni myinshi, nibaza ko wabonye byinshi byahindutse. Aho waciye wabonye ko n'igihugu cacu cyateye imbere, ngira wagiye rijya barabara rya kaka kujya atari hari. Hama icambere no kumushimira kubera ko n'umuhizi yarashoboye kwegeranya abantu batari bake, adusigurira ibijanye na Manaac n'uburyo tuja hamwe tugakorana. Jewe andondera sinari ndamuzi, numva umuntu amvugisha, ndavuga ati ko sanzwe ndi umukinyi wa sinema, nibisanzwe kuronka bamvugije ko na Manaac benshi bamvugisha, ariko yambwiye imigambi myiza ko yifuza uburyo twokorana, tukagira nk'ikigo gishobora kuduserukira aho tudashoboye guseruka, kuko nka jewe ahantu seruka ni hake cyane. Ariko hariho nk'ikigo Manaac gihurikiyemo imigwi itandukanye, birafasha cyane kuko kirashobora kukugerera aho utoshika. Rero abakinyi ba sinema si benshi bari ngaha, ariko suko boba batarimenye canke suko boba badashigikiye Manaac. Kimwe gusa nuko hariho abafatiriwe, ariko twashoboye kuza ngaha nka jewe Abel NDUWAYO ndongoye mu G5 production n'amacinema. Hashoboye kuza hariho n'umumama yavuye Ngozi, yaje ku umukinyi wa sinema, yaje avuye Ngozi, abare sinamenye izina ryiwe, hari ndagibagira. Hariho Mugisha, umukambwe wa kera muri sinema twubaha twese, twagiye tugera ikirenge mu ciwe, turakubaha cyane. Ni intwari mu mukomera amashi, mu muhanga cyane, kuko ari mu batumye dukunda ibikogwa mvambwenge ku bijanye na sinema. Hariho no witwa Dodo, nawe yari yageze ngaha. Muri make ntituri benshi, ariko twaserutse nk'abakinyi ba sinema. Rero turi ngaha dutega amatwi, ngira ngo ntitwari bwamenye neza cyane Manaac, ariko ko uwihagarariye yaje ari ngaha imbere yacu, nizera yuko tugiye kubimenya cyane, tugiye kumenya Manaac ihangiro ryayo
hama dushobore gukorana tuzinanye cyane. Nibaza ko ari ibyo. Murakoze rero, Imana ibahezagire cyane. Uyu munsi mu bindi bihugu ubonye umwana wawe akora igikogwa mvambwenge kimwe, ndavuga muri ibyo bihugu by'abazungu, uwo mwana baca batangura kuvuga ko azoba abo bita basava canke injeni. Muga muri Afrika hano mu bihugu by'iwacu umuntu atangiye gukora ibikogwa mvambwenge, abantu baca bavuga ngo ntaca azovamwe. Ngira ngo namwe murabona ko ataco navuyemo nyene. Ruwi Imana ibahe umugisha cyane. Ariko hano nkuko babivuze turi mu muryango, ntabwo ari urubanza rwa rundi novuga ngo ndakurikiza methodologie diplomatique administrative ngo ndafata ijambo ryari aha nshaka tuganire gatoya. Mugabo ikiganiro cacu kirafise ibyo kiza gushimikirako. Kuri lancement officiel twimirije izoba ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2023, tuzosigura neza ico Manaac ije gukora n'ibikogwa vyayo. Ariko ubu nyene je nagomba mpumurize abanyamyuga mvambwenge bari mu gihugu cose. Ndazi ko abamenyesha makuru bakora neza cyane, mu bakomera amashi bazobidushikanira ku bandi bene gihugu baba artiste batashoboye gushika hano, n'abakora ivya tourisme birumvikana. Je nagomba nsabe ntera kamo aba artiste kuza baraja kwandikisha ibikogwa vyabo muri obedeya, kugira ngo n'uwici ivyiwe byasubiwemwo byabaye pirate turonke ingene tumugirira ubuvugizi muri leta. Kuko naho we uja kwitwarira umuntu ngo yapirase indirimbo yiwawe tugasanga muri obedeya ntiyanditswe, ntacu uzokuramwo. Turiko turumvikana. Hanyuma nagomba ndabaha ijambo ry'umwizero. Leta mvyeyi, leta nkozi, turiko turakorana neza cyane. Umugwi nashizeho kugira ngo umurikiranire ibikogwa bamaze iminsi bagira imibonano muri leta. Nagomba ndabamenyesha icese yuko obedeya yatwemereye partenariat, no kuvuga imikoranire, donc office burundaise de droit d'auteur bajya bajejwe gukingira ibikogwa mvambwenge. Hanyuma kandi hariho equipe technique, umugwi w'abahinga ba Manaac uri kurakorana n'ubushikiranganje kugira ngo dushireho partenariat, imikoranire yagutse ku buryo atamu artiste yosubira kugira imyidogo mu gihugu iwacu. Ivyo rero ni Manaac iri kirabikora. Kandi mumenye yuko tugiye guha agaciro abafundi bose bakora ibikogwa mvambwenge. Umuntu wese yitwa umu artiste mu gihugu, umu artisan, ukora ibya culture, ibya tourisme, abo bantu bose mu bahamagare baze muri Manaac kugira ngo tugwanira agateka kacu turi hamwe. Igihe cyose tuzogenda dusanzaye abasineyaste ngo twagize ibintu byacu, abaririmbyi ngo twagize ibintu byacu, ngo ibiki, eka nimuze tugende turi hamwe tururunani, hanyuma murabe ko leta itagira ibyo dusaba byose. Nibaza yuko ico ari cyo cyari cyarabuze, rero tugiye kugikorerako. Nagomba ntera kamo abantu bakomeretse kubera ibibazo byaciye hano, abasuma, abantu bagenda bitirira abanyamyuga atari bo. Je nagomba ndababwire yuko ivyo nje gukora atari ibintu byo gufyitira bya bintu umuntu afyitira guca. Ni ibintu nabayemo kuva kera, abavyeyi banje barabizi. Mfise imyaka 10 naracapa isura ya papa. Umva ko nari artiste kuva kera. Narashaka gucapa umuntu ko ameze neza n'inkovu nkashirako nakantuze. Urumva yuko kuba mvuye kuvyiga mu makaminuza yo hanze ivyo sivyo bimpa ububasha bwo kuba nobegeranya. Mugabo hari icahindutse mu mutwe cyo tuma ndonka iyo ndabajana kandi sindabazimize, kuko nipfuza yuko mukora ibintu bisukuye, no kuvuga bya bintu ushaka gutwara ku isoko mpuzamakungu ntibatoremwe n'akanenge. Turiko turumvikana. Abantu bahora bacapa amatablo bakina amacinema, ugasanga bakina cinema
udashobora no gutwara ngaho muri Tanzania ngo ugurishe, ifilme udashobora no gutwara ngaho hirya muri Kongo bene wacu ngo bagure. Tuzobigisha amacinema ushobora gukina utavuze n'ijambo na rimwe. Sinzi ko munkurikirana. Ugakina cinema utavuze n'ijambo niri, ukoresha umubiri gusa, kandi iyo filme ntirenze iminota 3 ukaba wayigurisha miliyoni 50 canke 100. Abasineyaste bari hano banyumva, hariho cinema ushobora gukina y'iminota 3 atajambo na rimwe uvuze, ikaguha miliyoni 100. Wewe wakinye isaha yose canke amasaha 2 uvuga wirukanka uja mu Cibitoke, wiruka mu Rumonge. Nibaza yuko ni kimwe n'abantu batamba izi ntambo z'ikirundi, ugasanga harimo abantu bihaye kubyina ibintu byo gucoza abandi bantu. Sinzi ko mu nyumva abantu batukana. Ivyo bintu byo imico y'ikirundi tugomba tuyigarukire ku buryo udasanzwe. Nizera yuko tuzoganira nabo, nzobatuma ko tuganire duca imirongo ntarengwa. Umuntu avuka afata imirisho y'ingoma aja kuvuza atabanje gusoma amategeko. Hari amategeko yanditse inama nshinga amateka yarahejeje kuyemeza. Dukora ibintu biri mu rupfasoni, dukora ibintu bihesha iteka igihugu, kandi nagomba ndabizeze yuko abazoza kwakira formation muri Manaac abo twebwe tuzoca dutangura gushiraho ya mirongo twababwira yuko turiko turabaronderera amasoko kw'isi yose kugira ngo muze muraja. Abarundi bonyene nibo bonyene, nsubiremwo, n'abarundi twenyene tutariko turaja mu mafestival mpuzamakungu, ama exposition aba mw'isi yose, amafaranga yuzuye muri za UNESCO atugenewe, mugabo tutaronka kuko iyo ngiye no mu ma exposition cyangwa mu mafestival hanze bambwira bati nta murundi numwe araza kuyasaba ngo tuyamwine. Murumva ko kamara amazi. Kubera iki benshi ntibamenya ko ivyo bintu bihari mu Rwanda, muri Tanzania, hehe. Aba artiste nibo bantu babayeho neza ubu tuvugana. Aba engineer bubaka amazu barakurikira. Mu Burundi niho atamwa artiste ashobora kwerekana etage yubatse mu mafaranga akuye muri uwo mwuga. Muri ivyo bintu bene wacu nukuvuga turi kugahiye, mugabo ntavyo tuzi. Hanyuma ntabishije amajambo nagomba sozere ku kintu ca lancement officiel. Nagomba ndababwiza ukuri, muri iki gihugu twaragayitse, mugari twe twigayishije. Inzira ya mbere yo gukira ingwara nuko ugira gute? Nuko irata. Igihe cose wowe utemera kugwaye ntuzopfukize. Abanyamyuga mvambwenge twarisuzuguje mu gihugu cacu, turanka gushira hamwe inguvu, bica vyunyugwa nabo basuma bigira abakomisiyonere baza guhenda abanyamyuga mu ntara zitandukanye ngo zani nkoko ndaguhe amafaranga 1000 kitavuye mu n'ibikoresho yagiye guhiga mu mwonga, agaca aja kuyigurisha mu bazungu 150. Abo basuma biheru no munsi nyene. Ubu nyene duca mu byo turiko turavugana n'ubushikiranganje ivyo birimwo yuko abantu bajya imitsi abanyamyuga. Twebwe muri Manaac tugiye kugarukira agateka kabo. Kirumvikana ico kintu. Leta iravyumva, hari habuze abaja hamwe ngo baje kuyisigurira ingene ivyo bintu bikora. Lancement officiel rero aba artiste batazoyitaba itariki 5 z'ukwa 4 2023 bazoba bihemukiye cyane. Ubutazoshobora kuza kubera ko uburyo bushobora kutorohera bose. Nimuterere naho byo 5,000 terera lancement officiel twikura ko kagaye. Hari haba artiste ngaha nzi b'incabwenge muri mwebwe muri ko murakora mutiziganya mwikomera amashi. Hari haba artiste ngaha nzi neza turiko turakorana bino bikogwa bariko bakora ijoro n'umurango badasinzira kugira ngo ibindi ko ndababwira bije mu ngiro. Rero mu gusozera nkuko namye ndabivuga, ndagomba
nsubire nshimire cyane bimwe bivuye ku mutima nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Sabe mu mukomera amashi. Nejo namye ndabigitega ari kumwe n'ugwaruka. Nejo bundi ahantu nabonye ba mutima, mbe mutima yaje. Ngira nuko aheruka kurongora usanga ari mwaragi ukwezi kwa buki. Ejo bundi nabonye bamuha ijambo imbere y'umukuru w'igihugu. Umukomeye. Ubukomeye. Ibintu abarundi badufata nk'abasazi. Tugira tubiha agaciro bijya bintu nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarayatugururiye ikigo c'ugwaruka ikaruzi. Jewe weekend zose nzoba ari yondi. Turondera ugo gwaruka dutanga ubumenyi dufise tuzanye mu gihugu. Jewe naho leta itompemba n'uruhera na rumwe nzokorera igihugu. Nakamara maza kubona dufise abantu bitwa ngo bize are mu Bufaransa, bize mu Bubirigi kandi ari igihugu kibishurira kibarihira. Mugabo uyu munsi ubwo bumenyi bwabo baragiye babuvundika ahantu menga n'imyumbati bahumitse ahantu. Ngo ntibamenye yuko bize gusiga amarangi, ntimubazi. Abahinga aba expert bari ngahi Bujumbura birirwa barajya amafaranga y'abazungu muri za Nations Unies muri za UNESCO. Mugabo badashobora kwegeranya abanyamyuga ngo babigishe gukora, babigishe yuko badakoze batazorya. Aha muri kaminuza y'u Burundi ugwaruka gwirirwa ruraheza amashure rugaca gwirukanka kugora abavyeyi ngo babagurira amakorogati n'amasabune n'ibiki. Ntavyo muzi. Abo bahinga bugiyo babafata bakabigisha gusiga amaranja ya maetaje yose ari ngaha. Hari umu artiste nimwe bavuga ngo arakenye mwa kino gihugu. Bakabigisha gusiga amamodoka. Ibintu biri konzi bavyize. Ni kimwe n'abagoronome usanga mu biro n'amakaruvati nkuko mubona papa yambaye. Papa ni pastor arafise ububasha bwo uburenganzira bwo kwambara ikaruvati. Atayambaye nta mperezwa butanga. Mugabo kubona umuntu w'umuenjeniyeri yize kukorora no gutera